Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'ayandi makuru twabateguriye muri aya masaha, aho tugiye kwibanda ku migenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ntuze gucikwa, reka tukuramutse wewe udukurikiye uri imbere mu Burundi, udukurikiye uri mu bihugu bihari imibe n'u Burundi, uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi badukurikira bari ku migabane ya kure nka Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Nimuze gucikwa rero n'aya makuru, muramenyereye ko tubatoreza inkuru nyinshi zivugwa mu bisata bitandukanye, harimo politike, hagati y'akazira muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, ingingo n'amatangazo bigena bene gihugu hamwe n'ayandi makuru menshi biba bica ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye, tibagiye kandi n'ayandi tuba twatorejwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Turaguhaye ikaze wewe udukurikiye. Amakuru hagezweho rero ni ibintu bitangaje cane kandi n'iteka ku gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe abashigikiye leta y'u Burundi ndetse n'abatavuga rumwe nayo abaharanira agateka kazina muntu bariko babandanya gukeza Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi, mwese murabizi, akaba rero yagenwe mu babanga mashasha na Louise Mushikiwabo arongoye OIF. Louise Mushikiwabo rero n'umunyarwandakazi asanzwe ari n'umunyababanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie, OIF. Yagenye Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi mu mabanga yo kuba intumwa idasanzwe irabira hafi biriko birabera mu gihugu ca Haiti. Iyi nkuru turaza kuyigarukako, ariko kandi n'icoba caduteye gukora iyi nkuru n'amajambo Varisito Ndayishimiye yoba hejeje gutangaza ku rubuga rwiwe rwa X, akaba yashimiye igihugu c'u Rwanda ndetse yashimira na Louise Mushikiwabo, ndetse kandi akaba yateye iteka anatera intege Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi yagenwe muri ayo mabanga mushasha na Louise Mushikiwabo arongoye OIF. Byose turaza kubigarukako, si kuri urwo ruhande gusa tuza kurabira hamwe, ubwo turaza kurabira hamwe n'ivyatangajwe na Pacifique Nahazwe nawe kuri iyo ngingo yakeje President Domitien Ndayizeye hejeje kwizwerwa nk'umunyababanga mukuru w'ishirahamwe ibihugu bivuga igifaransa Louise Mushikiwabo kamubera intumwa idasanzwe muri Haiti. Byose byo Burundi yatangaje tugiye kubigarukako muri aya makuru. Nyuma yaho turaza kubagezaho n'izindi zitandukanye ziriko zivugwa mu bimenyesha amakuru. Byana kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonako, wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezako. Iyi ni imbonesha kure ya Hejuru TV. Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi yagenwe mu babanga mashasha na Louise Mushikiwabo arongoye OIF. President Ndayizeye Barundi benshi bahamya ko yabaye umukuru w'igihugu w'intware mu myaka 2 n'igice yatwaye Burundi, ntiyigeze avugwa mu vyo kuryanisha Barundi. N'umukuru w'igihugu yasigiye umwidegemvya Barundi. President Ndayizeye ntaryo umunwa yo hageze ko atanga impanuro ku batwara igihugu. Louise Mushikiwabo n'umunyarwanda asanzwe ari n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. Yagenye Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi mu mabanga yo kuba intumwa idasanzwe irabira hafi biriko birabera mu gihugu ca Haiti. Ingingo rero ikaba yarafashwe ku munsi wa mbere, ubwo nejo haheze, ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF rikaba rivuga ko ishirwaho ry'intumwa idasanzwe ijejwe kurabira hagufi biriko birabera mu gihugu ca Haiti biri mu ntumbero yo gutegura gufasha igihugu ca Haiti mu kugarukana umutekano. Ku ruhande rwiwe Varisito Ndayishimiye asanzwe arongoye igihugu c'u Burundi muri kino gihe yakeje Domitien Ndayizeye ku mabanga mashasha yahawe. Ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yanditse agira ati ukugenwa mu babanga kwahozwe ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Domitien Ndayizeye nk'intumwa idasanzwe ya Louise Mushikiwabo mu ntumbero yo gukurikirana biriko bibera muri Haiti, bimpaye akaryo keza ko kumukeza vy'imvamutima. Ese ubutware bw'uyu mwana w'igihugu bwomufasha gukora neza amabanga mashasha yahawe? Niko Varisito Ndayishimiye yoba yashikirije ku rubuga rwiwe rwa X. Twabamenyesha ko Haiti ari igihugu kigize imisi mu midugararambyo ikomeye, hakaba haciye n'igihe nk'uko twagiye turabibagezako, kandi biba bibaye ni
nyuma yuko haciye iminsi ibiri umurwi w'abagizi ba nabi wiraye mu bantu muri Haiti urasa ukunyaza ko ukuzanya ko hasiga ubuzima abashika 70. Mumenya kandi ko igihugu ca Kenya caheruka kurungika abasirikare batari bake muri Haiti gufasha kugarukana umutekano, ndetse Robert Shingiro w'igihugu c'u Burundi nawe yatangaje ko ubundi bwoba bwiteguriye kuja kugarukana amahoro muri Haiti. Pacifique Ninazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook nawe yavuze agira ati ndakeje President Domitien Ndayizeye yahejeje kwizerwa n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ry'ibihugu bivuga igifaransa Louise Mushikiwabo ngo amubere intumwa idasanzwe muri Haiti. Domitien Ndayizeye ngo yatubereye umukuru w'igihugu w'intwari mu myaka 2 n'igice yatwaye Burundi, yigeze avugwa mu byo kuryanisha abarundi n'umukuru w'igihugu yasigiye umwidegemvya abarundi. President Ndayizeye ntaryo umuntu iyo hageze ko atanga impanuro ku batwara igihugu. President Ndayizeye ngo n'umushinga ntahabereye kurungikwa ahari indyane, unankeka ko abanya-Haiti bazomuvomamwo ubutunzi bwinshi. Pacifique Ninazwe ati ndamwifurije kuranirwa mu mabanga arungitswemo. Ivyo rero nivyo biriko biratangazwa kwigenwa rya Domitien Ndayizeye kuba intumwa idasanzwe y'umunyabanga mukuru wa Organisation Internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo. Mabanga rero yoba yaragemwemwo ku munsi bitangazwa irya nino mu bimenyesha amakuru. Ayo mu bindi biriko biravugwa cane muri meri ya Bujumbura hari ikinogo kiri mu ihuriro ry'ibarabara rya kane muri quartier Nyakabiga ya mbere hamwe n'iryo bitiriye Muyinga kivamwo amazi y'imicafu yo mu tuzu twa surwumwe akisesa mw'ibarabara. Bakorera hafi yabo bakaba bavuga ko heze indwi bimeze nk'uko, bagashikiriza ko umunuko harangwa ububuza gukora ukabuza n'abaza kubashorera, basaka ko ababijejwe boza kubitunganya. No kwibarabara rya gatanu hari imicafu nk'iyo itemera mu mufurege. Kwibarabara rya kane hari abateranije uburyo baba barahakoresha mu gukora imicafu. Urongoye zone Nyakabiga akabona ko utwo twigoro twonyene tudakwiye. Gervais ndiho kubwayo akabasaba barongoye igisagara ca Bujumbura bakorana n'ikigobo hakijejwe inyubaka kugira ngo ayo mabarabara akorwe. Ikibazo nk'ico c'ibinogo nibivamwe imicafu kirahari no kwibarabara rya gatanu muri zone Bwiza, ariko yefu yaho ikigoboha kiriko kirakora. Makuru ravaho avuga ko bamaze iminsi bariko barahakora muri ico kigo, rero bakaba bamenyesha ko ibijanye n'ivyo binogo byose babizi bariko barabikora kandi ko bazobandanya n'ahandi bataratangura. Imagamba bamwe mu bana b'abarundi baherutse kwirukanwa mu gihugu ca Tanzania bavuga ko babaje gukana baca mu bavyeyi babo canke bakaba henda ubwabo. Bashikiriza ko rero babemerera amafaranga, abana rero bakaba bakiriwe n'ishiramwe ryitaho abana Fondation Stam rikorera muri komine Mabanda, bamenyesha ko baja gukanwa mw'ijoro bagacishwa mu nzira batazi kugira ngo ntibizorohere gusubira inyuma. Naho biruko hari abahitamwo kujabuka ataho bizi mu muryango, umwe mu babyeyi akaba avuga ko atazi ko umwana wiwe yagiye, ashikiriza ko bahendwa ko bagiye kubaho neza. Komine Kayogoro niri muzicishamwe abana benshi nk'uko bivugwa n'uwirongoye ni Simon Pierre Nyabenda, yibaza ko imbaruko yegereye ibice baja gupagasamwa, akabashikiriza ko abenshi batwarwa n'abakuze bashitseyo ubwa mbere. Bamenyesha ko uwufashwe yaje gukanya abana ashikirizwa ubutungane. Umuyobozi w'igisata kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango Imakamba akaba yemeza ko ubukene mu miryango buri mu bituma abo bana bifuza kuja kuronderera mu gihugu ca Tanzania, ngo bishobora kuva kandi n'ingene umwana afashwe mu muryango. Uretse Makamba, David Ndengeje ashikiriza ko benshi bava mu ntara za Gitega, Karusi, Ruyigi na Muramvya. Akaba abona ko urudandazwa rw'abana ruteye ikibazo, akaba ahamagarira abavyiga bose kuja hamwe kugira ngo ruhagarare. Urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB rukaba rusaba ko gutora inyishu y'ikibazo c'abana b'abarundi bakoreshwa hanze y'igihugu. Mw'itangazo ryasohoye kuwa 24 Nyakanga guheze, bavuga ko abana 67 bari bamaze guhagarikwa n'igipolisi mu minsi 20 ya mbere y'uko kwezi bariko baja mu gihugu ca Tanzania. Umuvugizi warwo akaba abona ko kugurisha abana biriko birafata umurindi munini. Ferdinand Simbaruhije akaba asaba ko abakora ivyo bafashwe boza barahanwa hisunzwe amategeko.
ngo turiko turiyumvira ingene twogarukana inyigisho mu mashure yisumbuye abana baba mu ndaro kandi bigira mu ntara atari irwabo, gutyo ngo tuzoba turiko turamenyereza umubano mwiza uzotuma bumva ko ubuzima butari ku bibero vy'abavyeyi gusa ariko buri n'ahandi mu gihugu, niko Varisito Ndayishimiye yashikirije. Ivyo yabivugiye mu nama igira gatanu ihuza abakenyezi b'imboneza bavuye mu gihugu bitandukanye iriko ibereye aho i Bujumbura mu Burundi kuva kuri uyu wa mbere. Perezida Ndayishimiye akaba avuga ko umugambi ukwiye gushigikirwa kugira abana b'u Burundi basubirane ka kanovera mu ndero yabo, kubwiwe rero no kubigisha hakiri kare ko bazocuka kandi bakabandanya ubuzima. Umukuru w'igihugu rero akaba yashimangiye ko mu ndaro bahigira vyinshi harimo umubano ushingiye ku gutizanya ibikoresho no kubungabunga ivyawe, usanga rero abana bakwiye kwigishwa kwiba ko kwitunganiriza utuntu twabo kuva baciga gutambuka gushika bashike mu bigero. Amashirahamwe yarenga gato 1300 y'abikorera utwabo na cane cane y'abakenyezi niyo azosahirizwa n'umugambi Prete Nyunganira. N'umuhuzabikorwa bakabamenyesha ko bazoyaha ibikoresho vyankenerwa kugira ngo ashobore gukora neza no gutanga akazi. Beatrice Nzeyimana akaba avuga ko hari n'ikigega kizokurikiranwa n'ikigo FIGA c'igihugu FIGA kugira gishobore kwishingira ingurane zizosabwa n'ayo mashirahamwe kizoba gifisemwo miliyoni 17 z'amadolari y'abanyamerika. Umugambi rero ukaba uzoshigikira n'ibigo by'igihugu bisanzwe bifasha kugira amashirahamwe atera imbere n'ikijejwe ubuziranenge BBN. Umwe mu bafise ishirahamwe rizofashwa n'umugambi bakamenyesha ko uje hageze. Fidelite Nzitonda akabashikiriza ko vyahora bibagora kuronka ingurane mu mabanki kugira bagure ibikorwa vyabo. Umugambi Prete Nyunganira wuguruwe icese kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Varisito Ndayishimiye akaba yarasavye ko abo bazoshigikira bazofata uburyo bazoronka nk'umutahe gutyo bawubyaza umusaruro bisunze imbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Arakebura abo bose rero barera amaboko abamenyesha ko utaje gufata mu mugango abanebwe ahubwo uje kunganira abasanzwe bari ku kivi. Umugambi rero ukaba hafashwe mu mugongo ni banki y'isi zobara ikiringo c'imyaka 5 zotwara miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika. Hawa Sise Wage aserukira iyo banki mu Burundi akabasigura ko bahisemo gufasha uwo mugambi kuko basanze Burundi kugira bushobore kurwanya ubukene no guteza imbere ayo mashirahamwe mato mato maze n'ayabaye yabikorera utwabo. Ayo nayo ngo no kugira agwiza umwimba ashobore no gushobora hanze y'igihugu. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezako, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire mubandanye kugira imirimo myiza.